sawa nimba haraje wa mbere akamwanka hakazi wa kabiri akamwanka hakaza naho hoza ijana mina jiamini merci andi imbere ya byose mbanje kukuramutsa aho uri nimba umeze neza nimba umeze bo Imana ikunzigamire ikundindire kugeza igihe tuzoba mu munezero je nawe nivyo nipfuza aho uri hose reka ndakubwire ndagukunda sindonka n'ukuntu no biva basi ndakwinginda basi mfasha nize nawe reka ndakubwira ikintu kimwe reka ndakubwira erega andi reka kurira mana reka kurira sivyo jewe bon reka kubabara STV every story matters. Reka ndabaramutse bakundi ba STV nkabanize komeze neza bivanye na muhererenje ni bon Gunda shima ni mukobwa wanyu kandi ni Grey Queen kandi imbere ya camera nkabanishimye kandi kuba nafashe microphone nkabanishimye kandi kuba kumwe n'umukameraman wanje hama ndi kumwe n'umu invité ni sawa witwa nde je sindakuvugira izina usanga ndarivuze nabi Anto Claire witwa nde Claire Claire merci beaucoup hama turi kumwe na Claire nanye sasa yambwiye ati Queen ndakeneye ko watsa kamera kufata kuko nigihe kirefu ndabigumanye sasa nitaka tu niseme yani nitaka tu nigire ko niseme tu Claire reka tuguye jambo ko wewe igihe bari kurabimbwira kuri shebedwa ubu naho natangiye kumva isoni ambwira vraiment ni kintu nyene nashaka ndakwisabire ubona wo kimfashamo wabukoze mana ndabivuge gute Queen vraiment ndashaka kuba nkunda umuntu yo mana birandenze inde Andi merci beaucoup nguko muvyuza rero abanzi ba ACTV akunda Andi apana Andi yo dare jewe none wandonde ngo ndagufashe gute basi nyene sinzi nkawe je kubera urumva vraiment iyo uri umuntu w'umukobwa umaze gukunda umuhungu biragoye kugira umushikire ubimwibwirire none ko bigoye kugira umushikire kubera iki wemeye ko twatsa kamera ko dufata na microphone ukemera neza ko ubishira imbere hasi basi nyene bavyumve ko ndamukunda n'umukunda basamwibagire mwa kano kanya je nyene sino tamfani nuzomukubita oya sorry sino mukubita gusa nyene ndabibisabiye tu umva uratakavye babibonye none kuri urabasaba yuko mwogira yo mwibagira none we andi uri sûr ko none namutanze muno mwanya basi je nagaragaje basi kindimo none andi uramaze kubimubwira n'umusi wari yo amaze kubimubwira sinaye kukurondera merci beaucoup none gasha wowe nanje no gufasha gute ne kuwe kutomfasha cyangwa nawe uramukunda none utamfashije nawe uramukunda n'umbwiye ngo womfasha gute no c'est pas question je nyene no mwanyiriki je n'umuntu mu boss wanje n'umudadi wanje okay nimba basi wa ubona mutokundana tu canke ubona atabu bintu birebire mwovugana basi je ndakwitumiye nk'umugenzi ugende umumbwirire vraiment mana kandi ntazovuge oya yo mana none shedi nukuri kimana nakubesha nuru wa mbere cyangwa nuru wa kabiri cyangwa nuru wa gatatu cyangwa nuru wa kane cyangwa nuru wa nyuma uje kumbwira ngo dugufashe kuvyerekeye yandi kwa kumukunda naye kwanza mbwira wamukundiye iki yandi urukundo we basi uyuza gukunda umuntu ntuvuga ngo namukundiye inyambaro cyangwa namukundiye iki ni ibintu vyizana tu ukisangamo nyene umuntu wamaze kumukunda je nyene navyisanzemwo namukunze sinovuga ngo namukundiye ububogari canke ngo yambara neza canke je nyene navyisanzemwo tu ndamukunda kandi mana sinumva hajye uvuga urukundo ntuburakunda oya nego tayide nimwe mfise nje bona no gufasha gute si bimwe nako ndakubwira niwe kurabye none gasha ugomba jenge ndakubwira handi ndamubwira ati mane zaza bako mutana kupenda ako konyene kazoba gahagije wozo none kubwira ati andi vraiment ndafise umwana yakuntumyeko urumva urabona ivyo vyonyene bizoba bikwiye fasha please basi ndagufukamire basi kugira atanduke kwibana nanje ndabigenza gute icambere je adisitigera mbona umukobwa wakundana kandi sindakubira ngo ndisure ko yokwemera ko jya mu rukundo deuxième je no mwubahuka gute genre no ibyo ndambwiye yo make hamukobwa gukunda doyera basi reka ndagufukamire oya umvugamire kwerana kumubwira tu gusa hari umwana gukunda nta bindi
Yeah, urumva rero je bon sindi exactement ngene no gufasha kandi sinona mwubahuka ndamubwira ivyo bintu. C'est pourquoi je te dis que bidakunda wewe uzoraba ingene ugira peut-être abafanza bako baragukurikirana ngira bazogufasha si moi je sais pas. Basi ndakwinginze basi fasha nize. Mara we reka ndakubwira ikintu kimwe reka ndakubwira erega Andi reka kurira mana reka kurira sivyo jewe bon reka kubabara je bon ndaza kumubwira seulement je suis pas sûre sasa ndakubaje Andi yamaze kuronderwa n'abameuf benshi n'abakobwa benshi urumva bose arabanga wowe uri sûr gute wewe kuje n'ubushadibu bwawe n'amameshi ya noir bleu ko yo kwemera Bajenzo gerageza seulement nyine Andi kwanza mbanza mbwira mwamenanye gute Andi tu atigirishije canke atanyikawushije ndazikanze kwa kuji he hari umunsi reka kunyibutsa uwo munsi n'umunsi nababaye mu buzima niyo mpamvu ushaka kumenyana na Andi basi dukundane ko ndumva ari wo munezero mwono mwanya no nawe mwana mwiza wabonye yego yonyibagiza basi ibintu byambayeho nibiki Andi ndibuka umunsi twahuri uwo munsi haje igitipe sha gusa ndije ndiko ndamuranda we nakari umwana afise urukundo ntameze nko nabonye araho yabukero ko mu muryango benshi tuza kwinjira rimwe na rimwe urindire tuza kwinjira rimwe na rimwe Eban. Brown here for dancer, man. Yo. Brown from Punk Boy. Umwe batansere bakunda cyane. Vipi sasa bro? So fresh man. Fresh lakini bro. No, umba kwanza. Cameraman, reka tubarindire ntacu tubarindire. Reka tubarindire. Tuyage basi gato twitwigiye. Ni sawa ari kumeze fresh. Ikibazo kimwe kinzanye ko nkamaje cyo nigira kamera yazi bayizimije baheje kwizima. Yego. Ni wateye umukobwa yitwa Farida uno munsi siwe muri kumwe bimeze gute bro? Man ndakwaza ikintu kindi. Oya banza unyishura ikibazo. Abana mbara kwa ikintu kindi. Brother, nakubeshe ushanifatiriya sana. Sivyo maze kunkurikira cyane gose. Eske nunga ari na head ndahava. Tunahuriza swali mo. Uwo wateye inda. Sister urazi ko afise umukobwa yatende umuntu. Kandi yamwihaka. inde yaratendo. sheri wanje Yego. Umba ntibikuraba. ndamuzi bikwiye reka kumubeshera Kandi akubwiza ukuri. Ntibikuraba brother. Mungu sharaza arampenda ngo dukundane kumbe yo reka yo nabonye sayanga yitwa gute nje cyo gendo naconze ewe nta n'izina ryiwe nkeneye kwibuka nene mbwira yo kumengo mburire mbwira ni mbwira yakubeshe gute n'umutipe araho nimba bamwitwa Brown nimba bamwitwa man mbe Brown vyahereye nandara ngira none namuzi yarinze aza kumbwira ati sister werekana n'uwo muhungu yatende umukobwa aramuzi nawe ko atarukunda afise me kumanuro kujya nyene yabimbwiye ati izi ni impanuro zagusangira ndaguhe ni giki caguteye wewe après ayo mezi yose mwagumye muvugana nandi kuri WhatsApp oya gusa naramurondeje nyene tu umuntu araharandangira ahantu haba gusa kubera wenyene nayisanzwe ndahuzi hari umuntu yaciyambwira ko muri abagenzi cyane ndavuga ati nciye kuri Queen ndashobora kuronka Andi azaje kumubwira ndaza kumubwira sisa bon ndaza kuyimucishiriza ko nubwo naza kuvuga ko numva bavuze ko we mtoto wako kama wengine ndaza kumubwira rero peut-être yo kote yayiko kama wengine ayibonye azokwemerera civile ndibaza gusa nyene reka turindire turebe gusa ico nsaba nuko yokwemera vraiment kuko ramukunda cyane tampati yawe vuga ntuburakunda umuntu niyo mpamvu bakubwira abantu bafise amafaranga ntibivuga n'umuntu rafise urukundo mana biramurenga akabura n'ukuntu abivuga okay njewe ego bien sûr ndaza kwibwira Andi imbere ya byose mbanje kukuramutsa aho uri nimba umeze neza nimba umeze bo Imana ikunzigamire
ikundindire kugeza igihe tuzoba mu munezero je nawe nivyo nipfuza aho uri hose reka ndakubwire ndagukunda sindonka n'ukuntu no bivuga bye gira andi araza kwibona iyi message kandi nanjye ndaza kuyimusikanira bon peut-être muzobonana peut-être azovyemera peut-être navyonzi so mareka ndakubwire merci beaucoup merci kuba kandi twavuganye merci kuba wambwiye kandi ke utameze nk'abandi ako rero kanyisha ngo mimi unanijone reka ndagushimiye Claire ndakubwira la prochaine wendo guhamagara ndaguhinyisha nanje ndagushimiye kuba wanampaye umwanya wo kunyumviriza basi kindi nuko mushikira ukamubwira ko kajambo kamwe konyene nta bindi ibisigaye nahimana merci beaucoup reka ndabashimire bakundi ba ACTV ndababwira ati à la prochaine bisous bye ciao ciao STV, every story matters.